gushira mu ngiro icifuzo ari naco twovuga intumbero ngenderwako yashikirijwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi igenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi aho twibuka imyaka 58 tuhahuje ntayo kwikukira. Twaratekanije ibikorwa cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura aho nkuko yabidutegetse gupima abenegihugu umugera wa coronavirus. Icambere nuko twogaruka ku mpanuro nyinshi baraduhaye yuko abenegihugu umwe wese ahari bategerezwa gukurikiza ca civugo kivuga kiti ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Ivyo rero bisigura iki? Ukuvuga yuko duhamagarira abenegihugu bose iyo babonye ikimenyetso na cane cane cerekana coronavirus, navyo bikaba ari kutamotegwa, ikimenyetso gikomeye cane, ibicurane, inkorora, ubushuhe, yokwitura ivuriro rimwegereye hakiri kare kuko bituma ashobora gukira vyoroshe umugera wa coronavirus. Guhera rero nkuko yari bumereye ku munsi wa mbere twarateguye ibikoresho, uburyo n'abahinga kugira ngo dutangure kwakira abenegihugu bibonye ko ibimenyetso kutamotegwa, gukorora, kwasamura, ibicurane hamwe n'ubushuhe. Ivyo rero tuzobikora gute? Twabonye yuko mu biharuro dufise abarwayi benshi dushima Imana ko bakira bwinshi bari nka mu gisagara ca Bujumbura, naho dushaka gushira inguvu mu bwa mbere guhera kuwa mbere. Rero twategekanije bivuye ku bw'ingene twabonye ko amavuriro asanzwe ariko arakira abenegihugu barwaye indwara zituzi, abenegihugu baja kwicandagisha, baja gupimisha imbanyi, barwaye indwara zitandukanye za malaria n'izindi. Tubona ko tuduhamagarira uwo mugwi w'abantu mu mavuriro ko vyohava bigorana, wasanga gukurikirana izindi ndwara dusanga muri iki gihugu vyahava bigorana. Twaciye dufata rero ingingo yuko tubakirira ahantu hamwe kw'ikomine, ukuvuga komine ya Ntahangwa turategekanya ikibuga ca ETS aho twubaka amahema aho abantu bashobora kwicara neza, n'amahema abaganga bakoreramwo kugira ngo baze babasuzume, kuko hazoba hariho abaganga babasuzuma bashobore kwandika neza umwidondoro w'abo bantu nk'uko twahora tubikora iyo agiye kwa muganga, hanyuma ashobore yipimishe ashobore gutaha. Hariho n'abandi bazoca batora ivyo bipimo bakabijana mu vyuma, hariho abahinga, hanyuma bagaheza bakamuhamagara akaza gutora inyishu, hanyuma bakamuha imiti basanze arwaye. Ingene bizogenda bazogenda babasigurira. Aho ni komine ya Ntahangwa, ni ukuvuga ko ari ku kibuga ca ETS. Ico gikorwa kizokorwa kuva 2:00 gushika 10:00 imisi y'akazi, kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Ngaha hagati gisagara komine ya Mukaza, kubera twari dusanzwe dufise ahantu dukurikiranira abantu kuri irya hotel Source du Nil, twabonye ko vyoba vyiza mu kigo cayo nabonye tuhubatse ko haragutse, hagakoranira hazohurira abavyifuza bafise ivyo bimenyetso bava muri komine Mukaza. Muri komine ya Muha mu Bwisagara twateguye ku kibuga kiri imbere ya paruwasi ya Kanyosha, ahantu hagutse, naho nyene tuzohashira abaganga n'ibikoresho kugira ngo abenegihugu baba mu Bwisagara bashobore kuja kwipimisha. Ivyo rero tuzobikora navuze kuva ku munsi wa mbere
isaha 2 umunsi wose gushika isaha 10 hanyuma tukabandanya kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu gutyo gutyo. Nyinshi yaravuze yuko twokwiha nk'amezi 2 canke 3. Ivyo rero tuzobiraba ingene tube turabona ukuntu abantu banduye hanyuma n'ingene ubuhinga n'uburyo bwo kubakurikirana bumeze. Kandi iki naco tugiye kwiza inyigisho, ikindi naco tubona cofasha kugira ngo abajejwe gutunganiza abenegihugu, aha ndavuga abakozi bagenzi bacu dukorana mu mavuriro atandukanye, nuko leta y'u Burundi yateguye ibikoresho bibakingira, ico kirakomeye cyane cyane twadufukamunwa, ibikoresho bakoresha kugira ngo bagiye gutunganiza abenegihugu nabo ntibandure. Ivyo rero twarashikirije urwandiko yuko ahari ivuriro iyo umwenegihugu agiye gusuhuza bomuha kajya gafukamunwa kugira ngo ntave yandura mu bitaro canke ngo yanduze abagiye gusuhuza. Cyo kimwe n'abaganga bose bakora, abaganga n'abafasha bajya bose bakora kwa muganga ko botwambara, ko babajejwe kwakira abenegihugu bitura bafite ingwara zitandukanye zishobora nabo nyene kubandukira ivyo basanzwe babizi. Ikindi naco dushima kumenyesha nuko turavye ibitigiri dufise, turasaba yuko ahantu hari amakoraniro, amanama, ahantu bakorana n'abantu benshi bagerageza guhana ya metero kugira ngo bikunde umuntu yoba afise ingwara y'abagripe y'abacoronavirus ntagire ingorane atera abandi. Ikindi naco nuko umuntu dusaba umwenegihugu imbere yuko yitura ivuriro birashika tugasanga ariko arasamura canke afise inkorora, yo kwambara kajya kafukamunwa kugira ngo bikunde akingire abo bari kumwe. Ico kirafasha kugira ngo mu kurindira ko yitura ivuriro rimwegereye yanduze aho babana, naho yo bari gripe ryacu zisanzwe, naho yo bari coronavirus birafasha. Hanyuma turasaba kandi yuko ahantu hose ishoboka, ahabera amanama, ahantu muze modoka zitwara abantu n'ibintu, bogerageza kuza baragira isuku rikomeye kugira ngo aho bishobotse bakoresheje burya buryo isabuni isanzwe n'amazi bagahanagura intebe abantu bicarako mu miduga, cyangwa gukoresha burya buhinga bwa none ya miti isanzwe yica ubucafu haba ku kazi, mu biro. Twabonye ko navyo nyene bifasha kurya migero ishobora gusigara ahantu umwanya utari muto. Rero ivyo bizofasha kugira ngo twese twikingire kandi dukingire abacu dukunda cyane, haba mu kibano haba no mu buzi turangura. Ivyo kandi bizotworera ko n'icubere ivumiye ati isabune ko ni ikintu gikomeye cyane. Tutuntu tw'abazungu kwiri turonke dukunda kuboneka, ariko kubene gihugu yarafashe ingingo nziza yuko isabune igabanuka igice 50%. Tugasaba rero abajejwe intwaro n'umutekano yuko boraba ntihagire abikika mu kiza kugira ngo bahave basubira kuzimba bene gihugu, bikundire isabune iboneke igiciro gito ko leta yemeye kuriha igice cyayo, hanyuma bashobore kugira isuku byoroshe, bikazodufasha kurwanya coronavirus, kurwanya inzoka, ikaya zangwara zose tuzi nga mu Burundi zafatira isuku rike. Kandi bikunde n'abenegihugu bamese utuzo bambara agira isuku, murazi yuko ari icifuzo gikomeye cyane cyubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi. Tuzoshira ingufu henshi kuko twozishiraho aho tubona abantu ashobora kuba baranduye ari benshi. Mugabo ivyo dusufise n'ivyo mu ntara, ariko hari ibindi turiko turasaba leta y'u Burundi n'abasanzwe bayishigikiye ku buryo twibaza ko
iri hangiro nyine cyubahiro mukuru wacu yihaye ariyo twihaye twebwe nk'abarundi tuzoshika